Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uno mwatugiye kubageza ko amakuru agezwe ko ari kwaravugwa muri kano kanya, akaba ari amakuru ari kwaravugwa mu gisata ca politike. Ni nyuma yaho hari benshi bahungiye igihugu bivuye ku ntureka zabaye nga mu gihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2015. Tugiye kubageza ko amakuru y'ivyabaye hagati ya Federico bavuga inyumvira ndetse na Ivyo Radjabu, bamwe bavuga yuko iperereza ritangaza ko ryamwishe mu gihe riba ribesha, mu gihe aho mu muryango we bo bavuga ko nubundi yoba akiriho. Ni amakuru muza kumvirizamwo vyinshi bitandukanye, aho Ivyo Radjabu ari mukaza kumvirizamwo ivya Gen. Niyombare ndetse n'abandi bose umukuru w'igihugu adahwema kuvuga ko bahunze igihugu kandi bategerezwa gutahukana mu gihugu c'u Burundi kugira ngo bakubitwe intahe mu gahanga. Ni mu gihe vyatanguye havugwa amakuru y'umushinga ntahe aryoroye home propre atakimwagira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bahurikiye mu runani hadese ikibiri bipfuza ko yobaserukira mu matora. Ngo mukandida akaba yari Federico bavuga inyumvira. Nk'uwari ahanzwe amaso n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kuzo baserukira mu matora, niko bamwe mu banyamahanga batanguye kumwegera kugira bumve imigabo n'imigambi vyiwe nabo bamushigikire. Umwe mu bashitsi b'abanyamahanga yaraje mu Burundi ahora arayaga n'abavuga inyumvira uko abona icuka kibi kivugwa hagati y'abari ku butegetsi n'abatavuga rumwe nabo. Niho rero umushitsi yabaza bavuga inyumvira ati, wewe nk'umunyepolitike uriko urizegwa n'abarundi benshi bashaka ibihinduka, ukabuvuka mu ntara imwe na Ivyo Radjabu, ikibazo c'ifungwa ryiwe ukivuga kiki? Federico yishuye ati, ivya Ivyo Radjabu ni ikibazo co mu mugambwe wabo, hariho ivyo batahurije ko n'umukuru w'igihugu bava mu mugambwe umwe wasumbije inguvu wundi abari wamupfunga, rero si ikibazo c'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo majambo bavuga inyumvira yavuze nk'umwe mu bari bashaye ko Radjabu na CNDD-FDD yose bitembagara bivuye ku ishari ry'uko umugambwe wabatsinze mu matora w'umwaka wa 2005. Bimwe vy'abarundi ngo ruriya abandi rutakwibagiye. Kwigenekerezo ya 5 Kigarama uwo mwaka wa 2013, Federico bavuga inyumvira yarahagaritswe n'igipolisi kimwagirije kurenga ibigo no gushaka gutanga igiturire ku gipolisi kugira ngo ntigishira habona iyo nkuru. Nkuko vyamye ku butegetsi bwa Nkurunziza, ico gihe amarementanya yari yeze uko baremetanije Radjabu ngo yashatse gutembagaza inzego, niko babigize kuri bavuga inyumvira mu gupfundikanya ivyagirije vyamushikanye mu ibohero rikuru rya Mpimba, asangayo mwenabo Ivyo Radjabu. Ngiyo bavuze ko politike ari ububeshi, harababitahura nabi kuko vyabagoye gutegera ko kuko benshi usanga ari abatwarira hejuru. Mugabo iyo ugiye gahoro gahoro uratora aho bipfundikiye. Mu ntahe idasanzwe bavuga inyumvira yavuze ko inyuma y'iminsi mike ashitse mu ibohero rikuru rya Mpimba, Ivyo Radjabu yaje kumuramutsa barayaga, hanyuma Radjabu abaza bavuga inyumvira uko yiteguriye ikiringo azomara muri ico kibanza. Federico yavuze ko yamwishuye ko ata mwanya munini azomara mu Mpimba kuko amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yaba yo mu Burundi na mpuzamakungu ariko arakurikirana ikibazo ciwe, kandi amakuru ava mu butungane atanga umwizero kuko ashobora kurekugwa. Ngo Ivyo Radjabu yaciye amubwira ati, vyoba ari vyiza ni wasohoka uzoce kunsezera nk'uko turamukanyije. Gwaheze iminsi barasubiriye barahura. Radjabu abaza bamvuga inyumvira ati, uracari ngaha? Narutse umbwira ko umwanya n'umwanya uhavuta, narinzi ko wagiye ahubwo wibagiye kunsezera. Bavuga inyumvira mwishura ati, burya uwo mwanya turiko turavugana userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika aha mu Burundi ari mu biro vy'umushikiranganje ajejwe ubutungane. Dosiye yanje bayifise ku meza, yambwiye ko bashobora kuyubika nkezwa. Radjabu ngo acasubira kumubwira kwa kundi ko niyasohoka yoca kumusezera. Inyuma y'umutaga w'uwo munsi niho bavuga inyumvira yakira inkuru y'incamugongo ko irekurwa ryiwe ryananiranye kuko amategeko ava mu bakuriye umushikiranganje w'ubutungane.
ngo wihweje uko Federico yahagaritswe yagirijwe kurenga ibigo n'umukenyezi w'umushitsi yari yabagendeye bagafatwa amutahanye n'umuduga ivyagirije bigafatirwa ku mafoto yari yafashwe n'igipolisi kuvyo cabategetse gukora ngo vyaboneka nk'agakino k'abana gashobora guhera umwanya wari wo wose ariko ngo vyahavuye bikomera. Muri iyo ntahe yiwe Federico bavuga inyumvira yavuze ko basubiriye kubonana na Hussein Radjabu. Federico aramwiganira uko vyagenze niho Radjabu yamubwira ngo ati ngo nico gituma nakubajije ingene witeguriye iminsi uzomara hano narinzi ko idosiye yawe itoroshe nk'uko wabivuga. Niho Radjabu yasaba Federico kuzoja kumuraba mu gice yabamwo aho mwibohero rikuru rya Mpimba. Umwe mu bari bajejwe umutekano wa Hussein Radjabu yavuze ko umunsi umwe bavuga inyumvire yabagendeye igihe bariko barayaga Federico na Radjabu. Ngo Radjabu yeretse Federico amashusho mu mashini ordinateur yerekana ko yafatiwe aho nyene bicaye amubwira ko ayarungikiwe n'umwizigirwa wiwe ari mwiperereza. Ubwo nyene bavuga inyumvire ubwo baburamufashe atangura kuraba irya nino mu mfuruka z'ico cumba barimwo imyidogo imubana myinshi ko iperereza ritamuha amahoro inyuma yaho rimupfungiye none ritanguye no kumuburabuza aho yibereye. Ngiyo nyifato yabavuga inyumvira yo guhahamuka yaratumye Radjabu atwenga areguka niho yabaza bavuga inyumvira ati none ushaka kuba umukandida w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ugifise ubwoba bungana uko? N'agahinda kenshi bavuga inyumvira yamwishuye ati wewe niwivugire ko ari bene wanyu mwavanye mu ishamba ntaco bokugira mugabo njewe ntibongirira ikinya co kungirira nabi. Munyuma Federico amaze kugenda niho Radjabu yasigura abo bari kumwe ingene vyagenze kuko nabo ntibatahura ukungene iperereza ryageze aho rifata amasanamu mu cumba ca Hussein Radjabu. Radjabu yababwiye ko yashatse gupima ukurinda kwa bavuga inyumvira ayo masanamu ari we yayafasha akoresheje isaha yari yambaye yo mu bwoko bwa Apple yakorana na telefone ngendanwa acakoresha telefone mu kubishira mu mashini. Yababwiye ko ubwo bari ikintu kibi gituma utiyumvira neza aca ababaza ukungene iperereza ryari gufotora bavuga inyumvira wenyene we ntirimushiremo kandi ari we ryarondera cane kugeza aho ryari ryarazanye icuma gihagarika itumatumanako ry'amatelefone ku Mpimba. Uwundi munsi Radjabu ngo yaratumye ko bavuga inyumvira babe barayaga haheza akanya niho Radjabu yabaza bavuga inyumvira ati ko iminsi umaze ngaho ari myinshi sino gusabira ugataha. Ngo bavuga inyumvira yaradutse aratwenga no gutangara kwinshi aca yishura ati ku myaka umaze ngaha yaba ari ivyo ushoboye na wewe uba waratashe none ushaka kurekuza jewe ndahamaze iminsi. Kubwa Federico ngo yabibonamwo ukwemera kwa Radjabu mu gushaka kumwemeza ko akomeye. Bavuga inyumvira ati nagiye kumva Radjabu atumye umwe mu bamucungera umutekano ngaje kumuhamagarira umukuru w'ibohero Colonel Bruno Niyonzima. Abandanya ati mu kanya gato nagiye mbona Bruno ashitse akubita isarudi mu kuturamusa ati ndabitavye nyakubahwa. Bavuga inyumvira avuga ko yaciye akeka ko yoba ari agakino Radjabu yateguye ko kwiyerekana ko akomeye kuko ngo bitumvikana ingene umuntu nk'uwapfunzwe ku itegeko ry'inzego zikomeza igihugu yoba afise ijambo rigera hiyo hose. Bavuga inyumvira yabandanije ati umukuru w'ibohero yaraciye bugufi cane niho Radjabu yaca mudondagurira amazina ane y'abantu bapfungiwe mu Mpimba amubaza ico bapfungiwe. Umukuru w'ibohero yishura ko bapfungiwe ibibazo vya politike kandi dosiyo zabo nabo ziremereye cane zavuye hejuru n'ubundi mu biro vy'umukuru w'igihugu. Radjabu yaciye amuha itegeko ryo kubarekura bose uko ari bane. Umukuru w'ibohero atakubaza aca kubita irindi sarudi nk'uwemeye ayo mategeko aca aragenda. Radjabu ngo yaciye abwira bavuga inyumvira ati genda undabire ko vy'ukuri abarekura. Bavuga inyumvira avuga ko yari afise igishika co kuraba ivyo bitangaza atari bwabone mu myaka amaze muri politike. Kangezeyo yabonye babanyororo bane bose bagiranijwe utuntu twabo barabugururira barataha. Bavuga inyumvira ngo yarumiwe biramusiga gutahura ibibaye. Yagarutse kwa Radjabu amurabana ubwoba kuko yasanze uwo yahora yibaza atari we abonye.
atekanye cyane nk'uwuzi ivyarimwo. Radjabu aca abwira abavuga inyumvira ati naguhaye amahirwe ngo witahire uje kuraba umuryango uranka kuko wibaza ko barya bagupfunze aribo bafise ububasha muri kino gihugu. Shatse ndakwereke ko igihugu kidatwarirwa harya mwibaza ko gitwarirwa. Niwabandanya kutagira icizere nzosohoka ndagusiga aha. Radjabu yamubwiye ko we kuba amaze imyaka 6 mwibohero kuva mu mwaka w'2007 atari Petero Nkurunziza amugumijeyo, ahubwo hari ivyo amakungu ataratahura kuri we. Umunsi ntumwa yatumye zizokumvisha amakungu ubutumwa zihaye azoca asohoka ibohero atari ku bushake bwa Nkurunziza nabiwe. Ukuva ubwo bavuga inyumvira yaciye asubira kurema, abonye ko bwa bundi umuvukanyi wagifise ijambo mu gihugu araremesha umuryango we ko batosubira guhangayika baja guta umwanya mu butungane, babwira ko ari kumwe na mwene wabo hata mutima usimba umwanya n'umwanya ashobora gutaha. Ngo ivyamutangaje ko ku munyamuyinga mwene wabo si ivyo gusa, ngo burya ngo mwibohero rya Mpimba Hussein Radjabu yari afise amasaha yiwe wenyene yisangije yagenderwa n'abaje kumuraba kuva isaha 7 gushika isaha 9. Abandi banyururu baba basubijwe mu vyumba vyabo kugira Radjabu nawe aronka kanya wenyene ko kwakira abantu. Bavuga inyumvira ati umunsi umwe haje umushitsi avuye mu gihugu ca Amerika arungitswe n'ibiro vy'umukuru w'ico gihugu kugira aze mu Burundi kuganira n'abategetsi ivy'agateka kazina muntu. Ati ipfungwa ryanje nk'uwahoze ari icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu kandi nari maze kuvugwa nk'uzoserukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yari yimirije ryari ryamenyekanye ku isi hose. Niho uwo mushitsi yasaba ko yoza kundaba mwibohero. Ngo mushitsi yaje muri ya masaha yagenewe Hussein Radjabu ageze ku Mpimba aridondora avuga ko yahawe urusha n'inzego z'igihugu kugira aze kuraba wahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu, ariko abapolisi baramwankira ko amasaha yarenze yorindira gushika isaha 9. Nawe arabasigurira ko vyihuta kuko vyasaba ko yaca yurira indege akajana ubundi butumwa mu kindi gihugu. Abapolisi baramurahira ko bidashoboka. Bavuga inyumvira yavuze ko kutari uko bitari gushoboka, ahubwo abapolisi barubacana Hussein Radjabu kuko ntibanamuvuga mw'izina bamwita Mutama. Impari zabaye impare niho Radjabu yabaza ivyo ari vyo, baramubwira ko hari uwari waje kuraba bavuga inyumvira ariko abapolisi bamwimye uruhusha. Radjabu acabwira uwamucungera ubuzima abwira abapolisi bariko umushitsi yinjire baje no guhamagara bavuga inyumvira. Aho bicaye ku gatebe wamushitsa acabaza bavuga inyumvira igituma umukuru w'ibohero yatevye gutanga uruhusha kandi uruhusha yaje yarusavye. Bavuga inyumvira ngo yaciye abwira uno mushitsi ko atari umukuru w'ibohero yatanze uruhusha ahubwo ari Hussein Radjabu. No bavuga inyumvira hakuganira kuri dosiye yiwe nyabona yaganiriye umushitsi bwa butumwa Radjabu yaha abandi ngo bashikane hirya no hino ku isi. Umwe muri abo bari begereye Hussein Radjabu yavuze ko bimaze kugaragara ko bavuga inyumvira atahuye ko politiki ya system ikora. Radjabu yaciye avuga ko hageze kasohoka ibohero akaja guha ubutumwa abandi. Akaba ariho kwigenekerezo ya 20 Ntwarante umwaka w'2014 baza bumva ingingo yo mu butungane isaba ihadabu y'umuriyoni w'amarundi bavuga inyumvira kugira ngo arekurwe ivy'agateganyo nguko uko dosiye yiwe ngo yafuswe mu butungane. Aya akaba ari amakuru yatanzwe n'umwe mu bahoze ku rugamba rwa CNDD-FDD ari mu bakoranye nawe ibintu vyinshi mu gihugu. Nawe yigeze gupfungirwa mu Mpimba, akaba yaravuze ko hari igihe Hussein Radjabu yipfuza kuganira n'umuntu runaka ibijanye n'ibikorwa vy'ibanga atashimye ko mubavuganira ku telefone. Hagategurwa ipfungwa ryawe ukaja mu Mpimba mukavugana, yabona ko watahuye hagategurwa uko urekurwa biciye mu butungane ku buryo atawupfa kubona uko vyateguwe. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbezi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana ibahezagire.